reka ndabaramutse bakunze bisamizi Black FM uno mwanya gukurikirana amakuru mu rurimi rw'ikirundi. Amakuru y'uno munsi wa kane akabashimikiye kuri zino ngingo nkuru zikurikira. Abantu batumviriza amaradiyo ngo barahomba cyane kuko batamenya ibivugwa haba mu gihugu cyacu eka mbere no hanze y'igihugu. Nayo kandi ngo abahurumbira imbuga ngurukana bumenyi ngo ntizotuma batumviriza amaradiyo kuko amakuru aca cyane kuri izo mbuga ngurukana bumenyi akenshi usanga abatatohojwe neza. Muri ano makuru kandi turaza kubabwira aho no munsi amakungu ndetse n'igihugu cyacu turiko turibuka umunsi wahariwe amaradiyo. Abamenyesha amakuru b'u Burundi ngo barakwiye kuja barasoma bagatahura amategeko agenga isoko y'imitahe kuko ngo hariho abatavyumva neza naho bagerageje kuvyigisha. Amajambo ashikirizwa n'indongozi zitandukanye canke ibiyago abantu bagenda baragirana ngo urashobora kubona ko muri ayo majambo harimo ibimenyetso vy'ibikomere vyerekana ko mudasangiye ubwoko canke intara. Nayo yavugwa hanze y'igihugu turaza kubabwiraho ku munsi wa gatandatu w'igenekerezo rya 15 Ruhuhuma mwaka wa 2025 harategekanijwe amatora y'uzorongora umugwi w'ubumwe bwa Afrika. Patrick Irakoze n'ijengiranda yabashikirize kaze Aubin Alban ni wari koratuma amajwi abashikira. Turabahaye ikaze mw'idonido. Nkuko narimejeje kubabwira mu ngingo nkuru zigize ano makuru ngo abantu batumviriza iradiyo ngo barahomba cyane kuko batamenya ibivugwa haba mu gihugu canke hanze y'igihugu. Iradiyo ngo iratuma bamenya ivyakahise kambere nakubu. Ivyo babishikirije mu gihe amakungu ariko aribuka umunsi wahariwe amaradiyo aho bahamagarira abatumviriza amaradiyo kuyumviriza kuko bahamenyera byinshi cyane. Aba ni bamwe mu baganiye n'isamirizi Black FM hari kuri uno wa kane batege yompe kuri miriko ya mugenzanje Ernike Hatungimana. Iradiyo iraduteramisha mu buzima bwa misi yose, iratwigisha ndetse ikanatumenyesha amakuru amwe tuba tutari tumenyereye kandi tunazi. Message twahaba tumviza iradiyo nuko boza rumviza iradiyo nabo nyene kugira ngo bamenye ibintu biba bigezweho na cyane yuko ubu mwiki gihe tugezemo ibintu bigenda birahindagurika bakamenya ibintu biba biriko biravugwa mu makungu ndetse no mu gihugu. Iradiyo mariye mu buzima bwa misi yose nuko ishobora kunyigisha nk'ibintu ntarinzi. Hari ibintu byinshi usanga umuntu ataba yarazi mu kibano ndetse na hehe mugabo avyumvije ku iradiyo ugasanga ikaramenya vyinshi. Iradiyo idufasha kumenya ibiba biriko biraba imingi itandukanye y'isi byaba ari vy'ubu canke ivyakahise ndetse iradiyo iranadufasha mu kutwereka intumbero y'ibishobora kuba muri kazoza. Cyane umuntu atumviriza iradiyo arahomba kuko usanga adashobora kugezwe kuko igice kinini c'amakuru aba ariko arabera ku isi mu mihingo itandukanye aca ku iradiyo. Nukuvuga gutumviriza iradiyo hari usanga uriko urahomba ntumenya uko ibintu biba bimeze. Ego cyane turayumviriza radiyo bifite akamaro gakomeye cyane. Radiyo turayumviriza amakuru hirya no hino, twumviriza nyene ibintu vy'inkino, twumviriza nyene ibintu by'amakuru nyene umutekano uhungabanye turavyumva tuvyumva ku iradiyo. Twumviriza iradiyo barashimwe n'amajambere ku iradiyo idufasha ibintu byinshi cyane. Ya radiyo ravana n'umwanya wayo na telefone ravana n'umwanya wayo. Tumviriza radiyo cyane hano no musaba ko uzarayumviriza ko iradiyo idufasha ibintu byinshi. Nayo abahurumbira imbuga ngurukana bumenyi ngo ntivyo batuma batumviriza iradiyo kuko amakuru aca kuri izo mbuga ngurukana bumenyi usanga kenshi abatatohojwe neza. Subira mu batege yompe. Iradiyo hajyanye iratanga nk'akaruri iratanga imico kama hajya amarezo sosiyo yaje nyene ku bintu vya modernisation. Ubundi iradiyo iravuga ku bintu vy'akaranga na cyane ego ugasanga umuntu ariko aributsa ibintu vya kera kugira ntice twibagira akaranga turahitamo kuca tuza turumviza n'iradiyo. Ego nico kirashobora kuba kiri mu bituma abantu badahurumbira iradiyo kuko akenshi amakuru aca ku iradiyo urashobora no kuyasanga ku marezo sosiyo bivanye n'ukuntu ubuye amaradiyo menshi usanga afise n'imbuga acisha kwa makuru ku marezo sosiyo. Ariko mugabo nubwo biruko ico nicotuma utumviriza iradiyo kuko hariho amakuru usanga yaciye ku iradiyo ugasanga ntiyaciye ku marezo sosiyo. Ikindi naco hari ukuntu inkuru ishobora guca kuri rezo sosiyo ugasanga harimo ibintu bibura bitahinyanyuwe mugabo
mugabo uciye wumviza iyo nkuru nyene ku radio ugasanga ariho ayandi ugasanga ari ibindi wumvise bituma inkuru wemera ko ariyo kandi bigatuma uronka amakuru akwiye kubera iradio kuko iradio abashikiriza amakuru baba bayatohoje neza mu buryo bukwiye mu gihe kuri rezo sosiyo umuntu ashobora kubona inkuru atanayitohoje agaca yipartaja akayisangiza abandi gutyo ugasanga irakwiragiye kandi atariyo 100%. Nayo umunsi mpuzamakungu wahariwe iradiyo wasabwe mu nama y'ishirahamwe mpuzamakungu gitaho imico n'akaranga UNESCO hari kuwa 13 Ruhuma 2014 ukaba wagiye kwemezwa n'ishirahamwe ONU kuwa 14 Ruhuma 2013 mu nama igira 67 yaryo. Umuyobozi wa UNESCO Audrey Azoulay akaba yamenyesheje ko uyu mwaka uhimbazwa ku civugo kigira kiti iradiyo n'ihindagurika ry'ibihe. Azoulay rero ahamagarira abantu kwemera uruhara rw'amaradiyo mu kurokora ubuzima bw'abantu batumberewe n'ibitero 44 baraheza barahasiga ubuzima. Abamenyesha makuru b'u Burundi ngo barakwiye kuja barasoma bagatahura amategeko agenga isoko y'imitahe kuko ngo harimo abatavyumva neza naho bagerageje kuvyigisha. Hariho abakora ibikorwa bijanye n'ihanahana ry'imitahe ariko batabisabiye uruhusha. Ivyo nibivugwa na Arsene Mugenzi mu kiyago yagiranye n'abamenyesha makuru hari kuri no wa 13 Ruhuma 2025 kuja barakora ibikorwa aho abahamagarira kandi kuja bararaba ibikorwa bagira bakore ko bihuye n'amategeko agenga ico gisata. Tega yompi Arsene Mugenzi. Muri ico gice rero tuzokomeza cyane gose kwigisha abantu bijanye n'isoko y'imitahe kuko turabona neza ko batarabitahura nzosiga inyuma kandi n'uburyo bwa none burakoreshwa cyane muri iki gisata ca finance twobisiga inyuma mugabo turazokoresha kandi n'ivyigwa ku bazoba bariko baragira ico bakoze ku iryo soko y'imitahe kuko turacabona neza yuko ubumenyi bukiri bukeya muri ico gisata mugabo turingagira ngo dufashane kugira ngo akantu gatoya kahari kazotufata intumbero. Rero mu guheraheza nagira mfatireho kuhamagarira abamenyesha makuru abarundi kusoma no gutahura amategeko agenga isoko y'imitahe. Umwaka uraheze twarakoze ibikorwa bitandukanye byo kwigisha mugabo turacabona yuko hariho abatavyumva neza n'abashobora kuba bakora ibikorwa bijanye n'ihanahana ry'imitahe canke ibikorwa biri mu bikorwa twategereza kucungera mugabo batabisabiye uruhusha. Ntitubakarira cane ahubwo turabakebura kuko baba mu bamwe batabitomokewe neza ngo babimenye mugabo turahamagarira yuko boza bararaba ibikorwa bagira bakore ko bihuye mu by'ukuri n'amategeko agenga bene ico gisata. Makuru mu Kirundi tuyabandanirize mu yavugwa mu gisata ca politike ngo amajambo ashikirizwa n'indongozi zitandukanye canke ibiyago abantu bagirana urashobora kubona ko muri ayo majambo harimo ibimenyetso vy'ibikomere vyerekana ko mudasangiye ubwoko canke intara. Ivyo nibivugwa n'umuhinga mu bijanye na politike akaba n'umwigisha muri kaminuza y'u Burundi ni Denis Banshimiye ubusa hari mu nama yo kurabira hamwe ingene abarundi bo kwitwara mu gihe twimirije c'amatora yari nama yo kuri no wa gatatu igenekerezo rya 12 Ruhuma 2025. Uwo muhinga akavuga kandi ko iyo umuti wa politike utabonetse abarongoye abandi baca bakoresha imvugo ijanye n'ico bari. Tega yompi Denis Banshimiye ubusa. Mu nyifato z'abarundi umuntu arashobora kubonamwo ibimenyetso vy'uko abarundi bafise ibikomere. Nk'akarorero twakunze kugaruka ko mu bijanye n'imvugo amajambo bashikiriza baba abarongoye abandi canke mu biyago abantu basanzwe bashobora kugiriranira urashobora kumva yuko harimwo ibikomere vyo gushaka kwagiriza abandi abo mudasangiye ubwoko abo mudasangiye intara abo mudasangiye iki canke na kiriya ushaka kwerekana yuko bo ari bo babi canke ari bo bakoze amabi nawe ukerekana yuko uri umuntu mwiza kandi mweranda. Iyo ni ingendo ya mbere iza kugaragaza ingendo
ingene abarundi bagendana ibikomere. Ikindi kimenyetso gishobora kuboneka niyo habaye akagorane, naho koba akagorane ka politiki canke ingorane ya politike mu gihugu, ingorane iravyuka ikaza ari ya politiki. Mugabo kubera umuti wa politike utabonetse, abarongoye abandi abari ku butegetsi uca usanga bakoresha imvugo ijanye n'ironda koko, ironda ntara. Ico kikaba ari kimenyetso kiza kwerekana yuko hariho ibikomere abantu basanzwe cyangwa barongoye abandi bafise, kandi babandanije bemeza yuko uko gusangira iki cyangwa na kiriya ari umuti w'ikibazo iki cyangwa kiriya. Iyindi ngendo umuntu yovuga yerekana yuko abarundi dufise ibikomere nuko kuntu mu itunganywa ry'igihugu ushobora gusanga nko mu vyo gushinga amabanga, dushinga amabanga abo dusangiye iki na kiriya, abo dusangiye ubwoko, abo dusangiye intara, abandi tukamera nk'ababinuba kuko twiyumvira yuko tubashinze amabanga bohava batabikora neza canke bohava baronka akaryo ko kudukorera nabi. Ku kibazo uwo muhinga mu vya politike akavunira akagohe imigwi ijejwe amatora n'indongozi z'igihugu ko bohagabira cane kuko kwishimikiza ivy'ivangura ry'amoko canke intara bishobora gutuma amatora ataba ikimenyetso ciza nk'uko twari tuvyiteze. Subira mutege yompi Denis Banshimiye ubusa. Ku kibazo kigira kabiri kijanye n'ibi bikomere, aya matraumatisme muri kino kiringo c'amatora, abajejwe kurongora igihugu n'imigwi ijejwe amatora kumwe n'abanyamigambwe, abarongoye imigambwe n'abari mu migambwe bohagabira cane ku buryo batabandanya bishimikiza ibintu vy'ivangura, ibintu vyo gukumira aba cyangwa bariya, kuko iyo bigenze gutyo amatora aho kuba ikimenyetso ciza cyo gushikiriza ubutegetsi abana bariya biciye mu mahoro n'umutekano, amatora aravaho agahinduka ikiringo cuko aje gusubira kuvyura ibikomere ibi na biriya. Nico gituma rero muri kino gihe c'amatora abantu bakwiye kuhagabira kugira ngo ntibasubire kugwa muri uyo mutego w'ivyo bijanye n'ibikomere twaciyemwo mu myaka irangiye. Mukuru w'inama nkenguzamateka arababazwa na bamwe mu ndongozi bashaka kuva ku butegetsi banyonoye amatungo y'igihugu, abandi nabo bagashaka kugirira nabi abo bahiganwa. Emmanuel Sinzohagera aramutswa inama nkenguzamateka akabandanya abahamagarira kwigiza kure ubwibone kuko busambura ivyubatswe. Hari mu nama yo kuruno wa 12 Ruhuma, inama yagiranye n'indongozi z'igihugu. Tega yompi Emmanuel Sinzohagera aramutswe inama nkenguzamateka. Mbega wewe usanzwe waratewe iteka ugashingwa amabanga kanaka, uritegure gushikiriza ayo mabanga mu bugwaneza. Umwe wese yishura ico kibazo kuko umwe wese arizi. Kubinyerekeye nditegure gushikiriza amabanga yo kurongora inama nkenguzamateka mu bugwaneza ntangere, kandi uzoza nzomwereka ibyo aho twari tugejeje n'ibyo tumaze gukora, niyashaka nzomubera n'umuhanuzi. Ikibabaje abenshi mu ndongozi turiraba tukikwegera ko ntituraba inyungu z'igihugu. Nico gituma niyo hageze ko tubuva ko hari bamwe bemera kugenda basahuye itunga rusangi kubera kwikunda, abandi bakarondera n'ingene bo kwica abo bibaza bo basubirira, nk'uko umwami Sawuli yarondeye kwica Dawidi, uko tubisoma mu ijambo ry'Imana. Mwumvise ko twese tugendana ubwibone. Turabasavye ngo ntimuze mwemere kubwibone busambura ivyo mwubatse, ahubwo mureke abandi baze bavyubakireko. Amakuru mu Kirundi tuyasozerere mu yavugwa hanze y'igihugu. Ku munsi wa gatandatu w'igenekerezo rya 15 Ruhuma umwaka wa 2025 harategekanijwe amatora y'ubuzorongora umugwi w'ubumwe bwa Afrika. Abazohiganwa ico kibanza bakaba ari batatu. Ino nkuru tuyibaza Fulgence Niyonemere. Ayo matora yo gushiraho uzorongora umugwi w'ubumwe bwa Afrika ategekanijwe kuri uyu wa gatandatu igenekerezo rya 15 Ruhuma mu mwaka wa 2025 ku cicaro c'ubumwe bwa Afrika ya Addis Ababa mu gihugu ca Ethiopia. Abariko bahiganirwa ikibanza co kurongora umugwi w'ubumwe bwa Afrika akaba ari batatu, aribo Raila Odinga afise imyaka 80 ava mu gihugu ca Kenya, akaba yaranabaye umushikiranganje wa mbere wa Kenya kuva mu mwaka wa 2008 gushika mu mwaka wa 2013, asanzwe kandi arongoye abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kenya.
uwundi ariko ahiganirwa ikibanza cyo kurongora umugwi w'ubumwe bwa Afrika ni Mahmoud Ali Yusuf afise imyaka 60 akaba ari umushikiranganje w'imigenderanire n'ayandi makungu w'igihugu ca Djibouti akaba yaranahawe agashimwe n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Buraya mu mwaka wa 2023 kubera ibikorwa yakoze byo kurwanya ubusuma bw'amato bwabera ku nkengera y'ibahari Indian mu gihugu ca Somalia. Hakaba na Richard Landiriya Mandrato afise imyaka 65 akaba ava mu gihugu ca Madagascar nawe akaba yarabaye umushikiranganje wa Madagascar ajejwe ubutunzi hagati y'umwaka wa 2019 gushika mu mwaka wa 2022 aho yanakoze mu isoko rusange rya Afrika y'ubuseruko n'iy'ubumanuko. Abitabira amatora yo gushiraho urongora umugwi w'ubumwe bwa Afrika akaba ari abakuru b'ibihugu muri Afrika aho utsinda ategerezwa kuba yarose 2/3 vy'amajwi y'ababa batoye. Ngomenya ko umugwi w'ubumwe bwa Afrika wari usanzwe urongowe na Moussa Faki Mahamati ava mu gihugu ca Chad. Aha niho dusozereye amakuru twari twabateguriye. Nshimiye cyane mwebwe mwese mwadukwirikiranye. Nshimiye kandi Ngoga Arton yariko aratuma amajwi abashikira. Nshimire kandi uruganda rwo kumenyesha amakuru kuwisamiriza Black FM rwa yatorokanije. Patrick Irakoze mwari kumwe kuri micro, reka ndabike banure mubandanye gukurikirana ibiganiro by'isamirizi naho ubutaha. Black FM, the #1 hit radio station in Bujumbura.